polisi babi simbizi wasema bomba nibutse ko nubatse muze wagira ushirika akabizo ndubatse Djicia none ubiriza je umudemu banyagirije ngo murazanye ngo imitwe ngo kugira ngo akimbe aya nitwa nzoguha uzontamwo ego ngo sigwawe none sigwanje nzogutamwo nzomutamu mwese mu vyumwe yivire narongo ari abyango izi uri yenda gwe bikubitira wewe niwe yakwibwira uri hehe ngiriki ndagwe bikubitire kandi ngaho usangire ngo kiri seri nana kimwe kizovamwo sije nakubwiye ngo winjiramo urakoze ku makonte uri hehe ndagwe wikubitira ariko ntwari bwarongoza sinari bwarongoza Djicia wumvise ko niyo mpamvu rero umuntu nakeneye umuntu anzanira uburofu ubu kuko bro ubuzima twarabubonye kweri ukunze kuvuga ngo nta bishasha ngo ngana arabona ngo ntunze munzanire ibikanga nta na kimwe ntari kayumva ivyo cyane tufate ko ariyo periode yo kubura umuvyeyi wawe siyo question hariho n'ibindi vyose nitwakuze bavuma ntacu uzovamo badutwenga bavuga uzobonera imbere abasore niwagera imbere bazogutera inda bana nibakubise amaswata ati bazokwereka ngo naco tuzovamo no musi nidufungura mu gitondo saa 6 mijo kandi ukibeshaho kandi ugakora yes kandi sa neza urabona nta kintu mbuze vraiment sa neza nta kibazo ufise duye no mwibarabara abantu baratanga je barabangira kuri kamera ngo ndi mubi bwa bukobwa bwantutse ngo buzonkubita ngo ndabutwara abagabo abantu bakunze kuvuga ngo umuntu umwe ku wundi barafatana ku ngufu kubgawe umuntu umwe ku wundi bofatana ku ngufu ukukwa wewe na cameraman muri babiri gusa atawundi umuntu ahari muri twofatana ku ngufu bigakunda atakubishaka kwagiyemo hagati yacu nije ukunda nta muntu umwe ku wundi bafatana ku ngufu abakobwa batikunze kwataka bavuga ngo uburi kurababeshira ngo ntunga kurusha ingufu nta munga kurusha ingufu kuri ivyo bintu none umuntu yagukura impuzu uraba gucya gushika hetse nyene uri kuramuraba amaboko abiri samaboko nafise aramfasha amaboko gucya akaca nkura n'impuzu gushika hetse ndiko ndamuraba uvuga ati hari uwo yabishatse ati n'abakobwa mwese muba mwabishatse rero nta muntu umwe ku wundi bafatana ku ngufu bahari bakunzi ba Djicia welcome again ndamutse bakunzi bawe bakunzi banje mumeze neza ndabaramukije ndabakunda umwe wese mu cyubahiro ciwe ikiganiro cya mbere mwanyeretse ko mu nkunda mwese mwavuze ko mu nkunda nta muntu numwe nabonye commentaire mbavuga ko atankunda kuri YouTube barubaha vraiment ndabakunda vraiment kuri YouTube na mbere YouTube ni abantu biyubashe vraiment ndakwibutsa wowe utarakora subscribe vuge wagiye kugakengera hari fonde koresha time kugira ngo tugume twirongera bya bintu biryoshe yego nuko mbasha kumenya rero ariko mbere yuko twinjira neza neza mu kiganiro cacu uno munsi Djicia niba ndi bakubwiye kuno munsi berewe kuva hasi gushika hejuru nubwo atari kora hasi nibambona mugabo hejuru nibisanzwe mbasha kumenya ukiva mu irara bakubwiye ko berewe canke mbaye wa mbere abantu barabesha aho usanga bambwiye ko mberewe ntaberewe abantu ni babi ndabazi uwo mugati bashaka kwa baguhemye bamenze ngende ndagara ngo ndaberewe n'urutwe ntaberewe atari yes nuko uno munsi rero dufite topic idasanzwe hari ibintu byinshi twashoboye kubona ariko mbashaka kumenya tukira Djicia nibihe bintu muri wowe uvuga ati ibi bintu byarankomerekeje muri carrière yacu ugerageje kuraba muri rusange bya bintu uvuga ati ibintu byarankomerekeje man ikintu kigeze kumbabaza kirambabaza kandi ndababara cyane n'ubu kimbabaza ndacibutse ni kuba wiga kwishure ririka abana nk'igihumbi habaye inama kuri iryo shure hakaza abavyeyi babo bose ariko hakavamwo wowe wenye n'umuvyeyi wawe atashitse kwishura wewe nyene abandi bose haraza abavyeyi babo iki we ni watamuvyeyi wawe urabona apana ni frère ni sœur ni tantine ni oncle ni papa ni mama nta n'umukuzen cousine yego tukiraho ukicara ukarindira ko inama ihera abana babazana ibintu vyiza biryoshe wowe wabuze nuza kugusapotinga
yo urarindiriye ngaho yuko abana abavyeyi babo batahama usubire kuronka akaryo ko kuvugana n'abana mwigana. si ibintu umuntu ariko arabyumva bumva ko atari ibihe byoroshe ariko ndashaka kumenya twarabonye kenshi uriko uravuga ati abagifise abavyeyi yaba umuvyeyi wawe amaraso canke uwo ushobora kwemera ko ari umuvyeyi wawe mani mubabungabunge kweri umuvyeyi afise akamaro kanini cyane bro umuvyeyi niyo mpamvu je ta muntu wa Murundi yonyanikira kamenyo no yahongora kweri je narakomeretse cyane vraiment Murundi singene amajambo ya Murundi ndabisavye oya mani umuvyeyi ubona agaciro ki utamufise bro mama niwe muntu yigeze kunkubita jewe naho ndi muntu je na papa narigera nkubita kweri nta rimwe ndinze nsaza nganuko ako mukuru wanje yarabundura inzerereza agakubita kandi ari mukuru wanje ariko jewe ni kofe rimwe ntageza je nigeze gushirako tatuwaje ngaha ku kuboko ari ibintu kera vyaje bakoresha igiti bakaguharatura ubona umugenzi rero twabana w'umubanyi ngo ndabagire tatuwaje tuca turabira je baranshira ko ngiye agatebe ngaha bahwaratuye n'igiti urumva baratabura baratabura kujya n'igiti ukacurindira imisi ko donc urumva hacaba inyama amakuma ugashishura hakuma rero ikazokiba y'ubuzima bwa bwose bashize ka gatebe nari niga mu wa mbere primaire mu wa mbere nimba atari mu wa gatatu mu wa mbere hantre yo mu wa mbere no mu wa kabiri primaire mama rero navyo yarazi nanguye gusebura naciye ntangura kuza ndambara imipira y'amaboko maremare mama ariyumvira impamvu impuzu zose nazihevye nazihotse gumomba zigera ndashaka kunyegeza iki gikomere uwo munsi rero cagira amahirwe mabi nambara umupira watabutse ko gatoyi ngaha hamwe nyene ari cagi umugore wose wa papa wa kabiri niwe yaciye ambona donc ni bibi wanje yaciye ambona aravye kuri ya mpuzu ntiyambwiye na kimwe yaciye yitora buke bukaraza no muhira ngo umwuzukuru wanje ambabarire ngo nanje kumureka ngo umwana wanyu yaraboze ku kuboko ngo yaraboze ngo nawe usanga atavyo muzi ko yaboze mama ati yehe ngaha yafashe wa mupira aratabura urumva apana byo byo kuvuga ngo umwana wanje yaboze yarankubise bro atitaye kuboreye bufise atitaye kukimuga umuvyeyi wawe yarankubise ndabishima ndavuga ati mama respect kweli yamvuye yankubise yamvuye yambunduye ndavuga ati ego nubu ndashafise akantu gatoyi gusa kamanuka gusa vyarahetse yamvuye amanjije kuncisha ko umwana w'inkoni abantu benshi kuba narabuze mama narahomvye ari ibintu vyinshi nashoboye gukora kubera nafise mama ari ibintu vyinshi nabuze hari umunezero wanje nari nkeneye w'umuvyeyi kavukire wanje nabuze niyo mpamvu rero umuntu nakeneye umuntu anzanira uburofu ubu kuko bro ubuzima twarabubonye kweri ukunze kuvuga ngo nta bishasha ngo ngaha ntarabona ngo ntinze munzanire ibikanga nta na kimwe ntariko arumva ivyo cyane tufate ko ariyo periode yo kubura umuvyeyi wawe siyo question hariho n'ibindi vyinshi ntitwakuze bavuma ntacu uzovamo badutwenga bavuga uzobonera imbere abasore niwagera imbere bazogutera inda bona nibakubise amaswata ati bazokwereka ngo naco tuzovamo no musi nidufungura mu gitondo saa sita mw'ijoro kandi ukibeshaho kandi ugakora yes kandi sa neza urabona nta kintu mbuze vraiment sa neza nta kibazo ufise duye no mwibarabara abantu baratanga je barabangira kuri kamera ngo ndi mubi bwa bukobwa bwantutse ngo buzonkubita ngo ndabutwara abagabo aravuze ngo duye ambwiye ngo mani nguri myiza nguko kwose haravuze kuri kamera nguri mubi mani muzamurangira mubi kuri kamera ivyo bintu mubireke cameraman ariko aravyumva bareke kuzaba kuvuga ni fresher ngira ukomeze nguri myiza vraiment gusa nenze ko usanga uko twari tuzi kuri ikintu kibi fresher ndazifise bandugu wow ariko tugira ibintu bikomeye cyane bashaka kumenya Djicia Keza umwe muntu twashoboye kubona kimwe mu kintu cyashoboye gutembera cyane kuri zino mbuga benshi barapfutse ko hari témoignage ufise abahungu batatu yego bashoboye ya indi abahungu batatu
bashatse kumfata ku nguvu iyo rero ndavuga imwe uko ari ukuntu benshi baravuze ati reka tumurindira twera karinze avuga ko tamwe YouTube yiwe ya Djicia ati tuzobona byinshi umunsi turashaka umuco bisesangura byagenze gute byari byifashe gute reka mbanze mvuga kakana abantu bakunze kuvuga ngo umuntu umwe ku wundi barafatana ku nguvu kubgawe umuntu umwe ku wundi bofatana ku nguvu uko kwa wewe na cameraman muri babiri gusa atawundi umuntu ahari muri twafatana ku nguvu bigakunda atakubishaka kwagiyemo hagati yacu nije ukunda nta muntu umwe ku wundi bafatana ku nguvu abakobwa batikunze kwataka bavuga ngo uburi kurababeshira ngo ntunga kurusha inguvu nta munga kurusha inguvu kuri ivyo bintu none umuntu wagukura impuzu uraba gucya gushika hetse nyene uri kuramuraba amaboko abiri samaboko nafise aramfasha amaboko gucya akaca nkura n'impuzu gushika hetse ndiko ndamuraba uvuga ati hari uwo yabishatse ati n'abakobwa mwese muba mwabishatse rero nta muntu umwe ku wundi bafatana ku nguvu bahari umumese yatwigishije no yigeze kudutera inkuru avuga ati jewe naciye c'était en 2008 naciye ahantu donc igitega hari ahantu hari igiti nyene uvuye mu bwogo uduga nyene mwibarabara sanga umukobwa umwe ngo ari kagwana n'abapolisi babiri simbizi wasema bombe nibutse ko nubatse muze wagira ushirika kabizo ndubatse Djicia none ubiriza je umudemu banyagirije ngo murazanye ngo imitwe ngo kugira ngo akimbe aya nitwa nzoguha uzontamwo ego ngo sigwawe none sigwanje nzogutamwo nzomutamwo mwese mu vyumva yimfire narongo ari abya ngo izi uri yenda gwe bikubitira wewe yakwibwira uri hengira iki ndagwe wikubitire kandi yaho usangire ngo kiri seri nta kimwe kizovamwo sinzi nakubwiye ngo winjiramo urakoze ku makonte ari wewe ndagwe wikubitire ariko ntwari bwarongoje sinari bwarongoje Djicia wumvise ko yene wumvise ari muri baba tuzobigira mwibanga ariko ega nta mugabo atajya hanze oya mugabo ni byose arisha gose madamu harabizi ko uri umugabo azihangana so urumva ati rero aca asanga ariko agwana n'abapolisi babiri baborewe meshe ngo ntiyatabaye yaramanjije araraba ukuntu uwo mukobwa ariko abagwanya bonyene bose arabatsinda ari umukobwa umwe akagwana n'abapolisi babiri umva umwe yatabura inzara wumva bari baborewe umwe ngo yatabura inzara ino uwundi meshe ngo ntiyatabaye yahagaze araba ukuntu uwo mukobwa ari intwari ariko agwanya abo bantu babiri ko tugira ibintu bikomeye cyane rero na jewe neza abo batatu kuri wewe umukobwa umwe hari benshi bavuze ati ariko aribeshera uno munsi tubwire ku by'ukuri kuri Djicia byagenze gute ashobora konya umunsi umwe hari umunsi umwe ngo mbamaye mvuge nkuri imwe umutipe twarabana twari nk'ababanyi mbwa sinari ndamuzi ko je nta buhumbuje ngo najam arambwira ati ndagukeneye icyo gihe twari muri exam nuwava muri exam umuntu utasanga hapi nkari nka lendi basambaza amasaha tuzotahera mvuye gukora exam ndamubwira acambwira rero ngo uzosanga haje imbere yo muhira kubera inzira yari yacaho iwabo nanje ukuntu meze kirazira kugaya ivyo utarumva kandi kirazira kugaya umuntu naritavye ndamusanga mbere hanze kuri portail kuko ni kwibarabara urumva turavugana bo hari urupangu nyene iwabo gusa nta portail yariho arambwira ngo je ndagukunda ngo biki nibiki atangura kumbwira ibintu byo kuyambirana naye siguyanje nawe anje abana ico gihe umbwira ibyo kuyambirana narayagara kweli man ndanga atangura kumbwira ibintu by'urukundo haheze umwanya mbona atanguye kumpindukiza donc antwara ku gihome ku nguvu naho nyene ku nguvu yarampindukije urumva rero nca mbona ivyo agomba gukora sivyo tuca ndamu amakike nyene ucubibona ntambari kiratangura ca ndagenda urumva rero maze kugenda sinavuze n'ijambo na rimwe naragiye haciye hakurikira ingene anyiruka akaje ansaba imbabazi sasa ngo ntiyari jewe ngo biki nibiki urumva atara kwirukako yaranyirutse ko vraiment asaba imbabazi igihe kitari gito vraiment namugiye ati nibyo ushoboka ariko tukiraho mbere ko bantu w'Imana Djicia mugeze maronka
ibintu neza neza cyane mwari muhereje kugwana hari abaca biyumvira vyagenze gute kugira ushobore kumucika muri babiri umuntu yaratanguye donc je nafise ikintu kiri muri jewe abantu batazi sinje kukivugira kuri kamera no mpamvu je utankangishije nk'imbugita canke ngo nkange ko uwo nkata nyene nk'imbugita ntiwamfata ku nguvu ngo bikunde canke ngo ndoge umuburozi doge undroge mu bintu vyo kunywa ntiwamfata ku nguvu zose wowe ufise wari wamaze kubona tuyu muntu afise ibintu bibi kuri jewe je ndabibona wowe utarabimbwira duhuye ndakubona turashaka kumenya mbere ko uno muco wa mbere tubanza kumumenya turiko turumva intahe y'uno muhungu wa mbere mwarakwanye Djicia kezake vyagenze gute mbere ko dusozera ariko arakwiruka inyuma akurondera agusaba ikigongo harageze igihe arabona ko ivyo yakoze ari amakosa ivyo yashatse gukora ni kwiyambika ibara niyo nca ngenda nkabibwira umuvyeyi wanje ati hari umuntu agerageje kungirira nabi yaca afatwa direct urumva mugabo naravyihoreye ndamureka ati azoza kunsaba imbabazi je nari ndabizi ko azoza kunsaba imbabazi uriko tubwira ibintu kuri iyo ntaye nyene twashoboye kubona hari kamwe tuvyo wavuze ati no wabigerageje mu nyuma kwera vyanse akagerageza kundondeza amahera yiwe narayamuteye ndabigira ko hano n'ubundi wowe rero vyabaye turagwana iyo ni yindi nkuru guys tuzoyivuga n'ubundi munsi vraiment nimwakunda iki kiganiro mukaba mwishaka y'ukuntu uwo muntu rero twagwanye wowe birakomera turakubitana igifusi bro rero watwenze ubutwe ngo ndazi kuri uwo muntu ariko aranigana no kumufata ku nguvu vyamunaniye abahungu mufise imbaraga tuzoyibandanya guys nimwanyereka urukundo nzoyibabandaniriza iyo nkuru muze mwandike muri comment ati turayikeneye ndayibandanya yes abakunzi ba Djicia kezake ndakubwira ko niwe twariko turayaga ariko adushingira intaye Djicia ngira kusezera abakunzi bawe muri rusange ngero abakunzi banje ndabasezeye vraiment murakoze ku rukundo mwanyeretse kuri video ya mbere nukuri vraiment mubandanye muza mu following mugire subscribe mu partager mugire share niko no bivuga murakoze cyane